haraheze imyaka yababa 10 agafuni kabagara ubumwe katakiri akarenge ku buryo wogira ntibigikenewe ko abantu bagenderanira kuko byose babihereza muri groupe WhatsApp. Kuva umuntu ageze ku isi nta gihe na kimwe abantu bari bwaje hamwe bamara amasaha 28 n'ayarenga bariko bayaga ku birato, ipantaro, ikanzu, ijipo canke igitenge inshuti yabo yari yambaye mu rubanza ruheruka. Nivyo kwigeze bishoboka ko umuntu ava ibukinanyana agafata bisi imushikana Inyanza, Imuyinga, Ingozi, Igitega, mu Kirundo canke mu Cankuzo canke ndetse agafata rutemikirere imushikana mu mahanga atakindi kimujanye kiretse uguhura n'inshuti ziwe bafana ekipe imwe Real Madrid canke FC Barcelona kugira bayage ingene match ya El Clasico yagenze. Ibi ni vyari kwigera bibaho muri ya migwi y'ukuri canke ikibano gisanzwe communauté réelle locale canke physique abantu bahurikiyemwo. Nta mwanya wo kuyaga ibidakenewe bari kwigera baronka muri ya saha imwe bamara bari mwishira hamwe muri korale, mu nama y'umuhari, mu nama y'umuryango, inama ya quartier canke y'ishure, inama iba rimwe mu ndwi canke kabiri mu kwezi. Abantu barabayeho imyaka n'iyindi bahuzwa n'isano bafitaniye nico bahuriyeko kuko baba basanzwe bazinanye kandi babana hafi na hafi gushika ku muzo w'imbuga hwaniro Facebook, WhatsApp n'izindi. Iterambere ry'ubuhinga bwa none ryarahinduye cyane imigenderanire yari hagati y'abantu n'ingene bakomeza ubucuti bwabo kuko bwasubiriwe n'ubucuti bwo ku mbuga hwaniro communauté virtuelle. Izi groupe WhatsApp, Facebook n'izindi nubwo zifasha mu guhuza abantu ziratandukanye cyane gose n'imigwi isanzwe abantu bari basanzwe bahurikiyemwo, maze ubu bucuti bwo ku mbuga hwaniro bukagira ingaruka mbi na nziza ku mibano n'imigenderanire iri hagati y'abantu n'abandi. None bigenda gute ngo groupe WhatsApp isambure ubucuti abantu bari bafitaniye? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rusage Hatangimana, aha ni kuri HP Menya, The Human Philosophy of Mind Evolution and the New Youth Aspirations. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo mazi dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi tuza kuyaga kwitandukaniro riri hagati y'ikibano canke ubucuti twise kama bwa kera communauté physique réelle canke traditionnelle hamwe n'ubucuti bwo ku mbuga hwaniro amitié canke communauté virtuelle, kumwe n'ingaruka mbi na nziza z'ubu bucuti bwo kuri stati ya WhatsApp, groupe WhatsApp no kuri Facebook. Ubucuti abenshi dusa n'abariko barahurumbira. Kora subscribe kutarayikora, ukore like ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire kuko ari nkeneko. Yeshi n'abana bo bamenya Human Philosophy of Mind Evolution and Aspirations. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Abahinga mu by'ikoranabuhanga basigura ko communauté virtuelle, ubucuti bwo ku mbuga hwaniro, ari umugwi w'abantu batari kumwe, bari kure na kure, mbere hari naho usanga batazinanye, batarigera babonana amaso ku yandi, bahurira kuri internet bahujwe n'impamvu runaka, bakayaga, bakaganira, baba ari babiri mu buryo bwihariye ico bita inbox canke mu buryo rusangi mu magroup canke mu makomantere, aho bahurira bagatanga ivyumviro ku nkuru runaka iba yashitswe kuri urwo rubuga bariko, ivyo mu mvugo za none bita gupostinga. Ni mu gihe communauté physique canke traditionnelle ari ubucuti kama bwo mu kibano gisanzwe canke ubucuti bwa kera buhuza abantu bafitaniye isano cane cane babana begeranye, bahura bakayaga amaso ku yandi, aho kenshi usanga bigoye ko ikiyago cabo comara umunsi wose nk'uko biba kuri internet. Ico kikaba kimwe mu vyo ubu bucuti bubiri butandukaniyeko.
bigatuma n'ubucuti kama bwa kera communauté réelle bugenda butituka busubirirwa n'ubucuti bwo kuri internet, ku buryo ubu bigoye kuvuga ko agafuni kabagara ubumwe ari akarenge, kuko kugenderanira bitagishigwa imbere bitewe n'imyitwarariko y'ubuzima. Abantu bagaca bahitamwo gushinga imigwi yo kuyagiramwo kuri internet, cyane cyane kuri WhatsApp no kuri Facebook mu gishingo cyo kugenderanira. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubucuti kama canke bwa kera, amitié canke communauté réelle, physique canke traditionnelle, buratandukanye cyane n'ubucuti bwo ku mbuga hwaniro, communauté canke amitié virtuelle. Ufatiye ubwa mbere ku kibanza ntarengwa, ancrage géographique. Muri communauté physique ubucuti kama canke bwa kera bubaho hisunzwe ikibanza ntarengwa abo bantu babamwo, kuko bategerezwa kuba basangiye quartier, biga ku ishuri rimwe, bakora hamwe, basangiye paroisse canke sikirisare imwe. Mu yandi majambo, ubucuti bwabo bugengwa no kuba bafitaniye isano ry'ikibanza, babana hafi na hafi canke bahuzwa n'ikibanza runaka, bigatuma baba bazinanye bagahura amaso ku yandi. Ni mu gihe ku rundi ruhande muri communauté virtuelle ubucuti bwo ku mbuga hwaniro bwo burenga zambibe z'ikibanza no kumenyana, bugaha akaryo abari kure na kure ku mpande zine zigize isi, bitewe n'imvo runaka bagahurira hamwe batari kumwe amaso ku yandi, mbere batanazinanye, ariko bakayaga ikibiriraho biciye mu kwandikiranira message text, kurungika ubutumwa bw'ijwi message audio, kurungikiranira amashusho n'amasanamu canke kwakura, haba ku buryo bw'amajwi appel audio canke ku buryo bw'amashusho appel video. Ubwa kabiri, buno bucuti bwompi buratandukanywa n'umwanya wo guhura, la temporalité et accessibilité. Muri communauté physique ubucuti kama abantu bategerezwa kuba bafise umwanya bahurirako. Niyo mpamvu abantu bari barashizeho n'ikirangamisi gitunganya imirimo. Umuntu wese akaba azi ko buri wa Mungu kuva isaha imwe z'igitondo azoba ari kumwe n'abandi mu masengesho, buri wa mbere kuva isaha 9 z'umuhingamo azoba ari mu nama y'ishirahamwe. No kuvuga ibizoba vyose kiretse bije giturumbuka, umuntu akaba azi umunsi n'amasaha bitangurirako n'amasaha bihererako, ku buryo iryo sango rigeze ahurira hamwe n'abandi, kandi ucerewe canke agasiba aba ahomvye ivyavuzwe adahari, nubwo bamucira ku mayange icegeranyo c'ivyavuzwe. Nk'umunyeshuri we ivyizwe adahari biramugora kubimenya. Ari nayo mpamvu mu migwi myinshi usanga haranashizweho amategeko ajanye n'ibihano biraba abadatonda ku gihe ntibubahiriza isango. Ni mu gihe ku rundi ruhande muri communauté virtuelle, muri bwa bucuti bwo ku mbuga hwaniro, abantu si ngombwa ko bahura ku mwanya umwe, kuko n'uwafatiriwe arashobora kwinjira muri groupe ku mugoroba ahejeje imirimo, akaraba ivyavuzwe vyose uyu munsi, ari bimwega akavyishura, akagira ico abivuziko. Ari nayo mpamvu ubu bucuti bwo ku mbuga hwaniro vyoroshe ko abantu bamara amasaha arenga 28 bariko bashikiriza ivyiyumviro, batera commentaire ku kintu runaka cabaye, hari naho usanga atanakamaro kanini ico kintu gifise cutuma babitako umwanya munini. Bukira uryama akaryama, bwaca agasangamwo ubutumwa abandi basigaye barandika, abandi basigaye barayaga, gutyo ikiyago kikamara umwanya munini ugereranije n'abari muri ya migwi y'ubucuti kama communauté physique, kuko bobo inama iheze ibiheze umwe wese acatahiwe. Ariko muri zi groupe WhatsApp inama n'ibiyago ntibihera, uwuherewe n'amamega, uwufatiriwe canke uwo telefone yiwe umuriro umuheranye, wewe aragenda mugabo asiga bagenzi be bariko barayaga, agarutse n'ubundi agasanga ibiyago bamaze gushikako, agaca bandanyiriza aho nyene. Gutyo ikiyago kikazomara igihe kirekire, abantu bariko bayaga kenshi ugasanga bariko bibohera no ku kintu kidafise n'akamaro, bakibagira n'ibintu vyari bifise akamaro mu buzima bwabo. Bitewe nuko muri communauté physique, muri bwa bucuti kama, haba hariho umwanya ntarengwa igikorwa gitangurirako naho giherera. Ubwa gatatu, ubucuti kama buratandukanye cyane n'ubucuti bwo kuri internet. Ufatiye ku bwoko bw'ubwo bucuti, uko ubwo bucuti bumeze, nature du lien. Mu bucuti kama
mu kibano umuntu asanzwe abayemwo communauté locale. Abantu bayaga mu buryo bwinshi butuma batahurana mu mvugo z'ubwoko bwinshi, bakarabana bishobotse bagakoranako, uvugisha ukuri n'uvugana uburyarya ugashobora kubatandukanya vyoroshe ufatiye ku majeste n'ibimenyetso vyigaragaza, bigatuma bayaga bahuza kandi bigakomeza kwiyumvanamwo umubano n'ubucuti buri hagati yabo. Niyo batase bikoroha ko basubiza hamwe. Ni mu gihe muri communauté virtuelle ubucuti bwo ku mbuga hwaniro bwo usanga bushingiye ahanini ku kwandikiranira, gutelefonana, kurungikiranira amashusho n'amasanamu ku buryo bigoye kugaragaza amarangamutima no kuvugisha ukuri. Umuntu bikamworohera guhisha yava icari, bigatsimbataza uburyarya n'uruyeri, ubuntu bukagenda buzimangana mu bantu kuko izi mbuga ziborohereza cane kubesha gusumvya kuvugisha ukuri. Ibi bihuzwa n'ingingo ya 4 ingene iyi migwi ivuka n'ingene iba yubatse, formation de groupe. Mu bucuti kama communauté physique imigwi ivuka giturumbuka, le hasard. Ni benshi bisanga ari imvukira za commune runaka mugabo batigeze bahitamo tije nshaka kuvukira muri iyi commune. Aka niko karorero ka mbere kerekana ingene ubu bucuti akenshi bwirema. Bisa nko kuvukira mu muryango runaka, kuvukiramwo wowe nta ruhara ubigiramwo. Nico kimwe n'amadini menshi, hari benshi bavukira mu idini ry'abavyeyi babo bakarikuriramo. Inshuti uzogira muri iyo dini, abo musenga hamwe, abo musangiye korale, abo musangiye umuhari, aba bose kugira wisanga uri kumwe nabo, akenshi usanga ataruhara runini wabigizemo. Aha abantu barahura bakayaga, bakava ngaho bagize iciyumviro co kuzohora bahura. Uku niko amashirahamwe avuka, uku niko abantu baba abagenzi, kuko ikintu gikomeye ngaha ni la proximité, kuba hafi na hafi, ku buryo bishoboka ko mubonana amaso ku yandi. Iyi ngingo iri mu zahora zifashishwa cane n'imisore n'inkumi mu gihe cyo kurishanya, ni imbere cane cane y'umuzo wa Facebook na WhatsApp, kuko uno munsi abantu barareshanya kuri Facebook, bakareshanya kuri WhatsApp kandi bagashinga urugo. Bitewe nuko muri communauté virtuelle ubucuti bwo ku mbuga hwaniro, ubucuti bwo kuri Facebook na WhatsApp abantu bahura bivanye n'imvu runaka kandi itomoye neza. Ni nayo mpamvu uwisanze muri groupe atagishijwe inama ahitira abaza ati reka mbaze admin canke uwo wese yanshize muri groupe wa crée groupe natubwira icyatumye adukoranya. Admin no kuvuga umukuru w'umugwi araheza akababwira icyatumye abakoranya. Ni mu gihe hari n'ayandi magroupe aba afise intumbero itomoye neza, nk'abo mwiganye, abo muvuka hamwe, abo muri mu muhari umwe canke umugambwe umwe, korale, abo mukorana ku kazi canke abo musangiye umwuga, hamwe na za groupe zo gushigikirana mu vyiza no mu bibi, mu gutoza uburyo bwo kugarukira ku nshuti yahuye n'ingorane runaka canke inshuti yimirije kuba kugwiwe n'ibindi. Mu yandi majambo muri communauté virtuelle ubucuti bwo ku mbuga hwaniro busenyura impome n'imbibe zatandukanya abantu, bakaja hamwe baharanira ikintu kimwe kandi batari kumwe. Ibi bituma umuntu umwe ashobora kuba ari muri groupe zirenga 10 kandi zivugirwamwo ibintu bitandukanye kandi akaziyagiramwo zose mu mwanya umwe, ico no kwita omnipresence mu gifaransa. Ibi cyo kwigera bishoboka muri ca kibano kama muri ya communauté traditionnelle canke communauté physique, kuko mu buryo buri physique umuntu atambaraga afise zo gutonda mu nama zibiri ziba mu mwanya umwe, zikabera mu bibanza bitandukanye biri kure na kure, canke ngo aje muri korale yongera aje mu nama yishira hamwe, aje no muri komite ya mariage y'inshuti yiwe. Izi nama zose mu gihe ziba ziriko zibera mu mwanya umwe kandi mu bibanza bitandukanye. Ibi umuntu ntavyo yari gushobora iyo Mark Zuckerberg adashiraho izi mbuga hwaniro za Facebook na WhatsApp. Ubwa gatanu, communauté physique na communauté virtuelle biratandukanira ku mwidondoro w'umuntu n'ishusho ndangamuntu yiwe, la présence et l'identité. Mu kibano gisanzwe communauté locale canke physique, umwidondoro ndangamuntu uba uri imbere mu nyubako ya buri muntu wese, bikagaragarira mu mvugo no mu ngiro, ijwi ryiwe n'ibimenyetso bitavuga, ku buryo nimba ari umukobwa muhuye utaba ucirirwa uramubaza nimba ari umukobwa canke ari umuhungu, kuko ari ivyo uba wibonera amaso ku yandi. Nimba afise isura ishaje canke nimba akiri muto
vyose uhitira ubibona bidacishijwe muri filtre za Snapchat na intelligence artificielle, Photoshop n'ubundi buryo bwa montage bwo kuryohora no guhindura isura canke ishusho y'umuntu. Aya ni amakuru uhitira uronka ubwo nyene ku buryo n'ijwi ryiwe ingene avuga n'ingene atwenga udasubira kuvyitiranya kuko atari so magique canke effet vocal yashizwe muri telefone ariko aravugiramwo bice bituma ijwi ryiwe rihinduka. Ibitandukanye n'ubucuti bwo kuri Facebook na WhatsApp aho umusore w'umusonga ashobora kugurura konte yiwe ya Facebook akiyandika ko izina ry'umukobwa agashirako n'isanamu ndangamuntu photo profile y'umukobwa ku buryo hari n'abandi basore usanga batanguye kumuresha bafatiye kuri iyo foto ya profile n'izina bakibaza ko ari umukobwa kandi ari umuhungu. Mu yandi majambo umuntu biroroshe kwinyegeza kuri internet akihitiramwo igitsina, imyaka, izina, igihugu, ishure aribo bagusanga bariko biyitirira abastar canke abategetsi kugira bahende abantu. Ibi vyose bigaterwa nuko ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook canke WhatsApp usanga ahanini biyago bishingiye cane ku kwandika, kurungikiranira amashusho n'amasanamu acishijwe mu vyuma bakayaryohora mu buryo bita montage. Hamwe bishitse ugahura imbona nkubone n'uyo muntu amaso ku yandi wumigwa ukifata ku munwa kuko asa nabi gusumvya uko wamuziga ku ifoto. Ubu biragoye ko twosubira kwitiranya ubucuti bwo ku mbuga hwaniro n'ubucuti busanzwe bitewe nuko twamaze kubona itandukaniro riri hagati y'ubucuti bwo mu kibano gisanzwe umuntu asanzwe abamwo communauté locale réelle canke physique n'ubucuti bwo ku mbuga hwaniro communauté virtuelle. Vyaciye bituma tugira amatsiko yo kwibaza duti ubucuti bwo kuri Facebook na WhatsApp abenshi turiko turahurumbira budufasha iki canke bwica iki ku buzima bwacu bwa misi yose no mu kibano tubayemwo? Nizihe ngaruka mbi na nziza z'ubu bucuti bwo kuri internet communauté virtuelle? Ido nido ku nyishu y'ibi bibazo ni mu kiganiro cacu cyo hanyuma. Tuti nama bagenzi mwariko maradukurikirana, ku bwanyu mwibaza ko ari zihe ngaruka mbi na nziza z'ubucuti bwo kuri Facebook na WhatsApp communauté virtuelle? Dusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rosage, hari kuri HP Menya, The Human Philosophy of Mind Evolution and New Youth Aspirations. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho twize tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi tukaba twarabiye hamwe itandukaniro riri hagati y'ubucuti busanzwe bwo mu kibano umuntu abayemwo communauté locale canke physique hamwe n'ubucuti bwo ku mbuga hwaniro Facebook na WhatsApp communauté virtuelle. Ubutaha tukaba twasezeranye ko tuzorabira hamwe ivyiza n'ibibi by'ubu bucuti bwo kuri Facebook na WhatsApp. Ntugende udakoze subscribe kutarayikora, ukore like ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire kukari nkenegwa. Nimugira mu bamubahwe musango mahoro y'Imana na gawane. Yeshi n'abantu aho bamenya. With mind evolution and new youth aspirations. Inzira y'ubwenge.